kiza cyaribonekeje muri komine dusanzwe turongoye ku mutumba umwe wa Bukirasazi ya mbere iri muri zone ya Kinama. Icyo kiza kimaze kwibonekeza, icyaciye gikorwa vuba no kugira twese twakiduhagurukira rimwe kugira bikunde icyo kiza dushobore kukigwanya kugira nikibandanye kirandagara mu yindi mitumba mbere no mu mazone atandukanye. Muti rero icyo tuba turakora n'igiki? Bwa mbere na mbere novuga yuko dukengurukira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mbere n'amashirahamwe atandukanye za Croix Rouge, za UNICEF zadufashije kuzana amazi. Novuga nti kuri uwo mutumba hashobora kwibonekeza iyo ndwara. Ubugira kabiri rero twe nk'abajeje intwaro twaciye dukora ikintu cyitwihimiriza yo kwigisha abenegihugu ingene bogwanya ico kiza. Hagati yaho iyo tuvuze ihimiriza yo kwigisha tubasiguriye ingene ico kiza candukira n'ukungene ico kiza gishobora kurindwa. Ahenshi rero iyo ndwara nkuko musanze mubizi murazi ko ari indwara novuga nti iterwa n'isuku rike. Mbere nce ngirwa ko nshimira gose na Regideso yo yadufashije kuzana amazi mbere no kugwiza amazi. Novuga nti muri iyo quartier ya Bukirasazi aho banatwemereye kuzoshinga amarobine public agera kuri 18, kandi ayo mazi akaba haciye hafatwa n'ingingo yuko ayo mazi abazoyakoresha bose. Mbere iyo ngingo yafashwe muri komine yose, sinzi ko mu gihugu iyo ngingo yafashwe ko ntari umuvugizi ubwo bushikiranganje bwabavuze yuko ikintu cyitwa amazi abari basanzwe bayarihisha bohagarikwa, amazi abenegihugu bagashobora kuyaronka atakirinze gusabwa kandi ku buntu. Rero hagati yaho iyimiriza n'ubu turacaririko, ikiziyo giteye ni byiza kimaze kumenyekana, ariko urumva twakiduhagurukira rimwe kugira tukigwanye. Twaragize ama séance de sensibilisation ku benegihugu, ku bavyeyi, ku badandaza kugira bashobore nabo nyene kudufasha guhagurukira rimwe kugwanya ico kiza.